uwita yigenga turamuzi neza, turazi n'ahagaze uno munsi, turafise n'amakuru yabo yobakorera. Ico twamesha nuko atari kwashakira neza abarundi bo ngaha. Uwita King umurundi nawe nyene turamuzi neza, na se na nyina n'umutumba avuka ko turazi n'igihugu agezemwe no munsi. Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndasubiye kubaha kaze aho muherereye hose, mwaba mudukurikiye muri mu Burundi, mwaba muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ndabahaye kaze. Muri amakuru rero mugiye gukurikira, muvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ni Pierre Nkurikiye yamenyesheje kuri wa 17 Gitugutu 2023 ko amatohoza kuri Medare Muhiza na Kenny Claude Nduwimana yaheze bagira bace barongikwa mu butungane. Mugiye kumutega yompi mukungene yoba yabisiguye vyose. Nyuma yaho rero turaza kubagezaho bishasha bivugwa hagati ya Israel ndetse na Palestina. Byose rero ndagusaba kugira ngo ntuze kubicikwa kandi wanabisangiza bagenzawe kugira nabo badacikwa n'amakuru abavugwa cyane mizata bigiye bitandukanye tuba twabateguriye. Fyonde kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzawe nkuko mejeje kubivuga. Mukurikire Pierre Nkurikiye asigura ivya Kenny Claude Nduwimana hamwe na Medare Muhiza. Inkuru igira kabiri niyo twabwiye ejo bundi yerekeye umuntu yitwa Nduwimana Kenny Claude hamwe n'ubundi yitwa Medare Muhiza. Ejo bundi twabwiye yuko amatohoza yaragitangura, ubu rero amatohoza yaheze baca barongekirwa ubutungane. Muti rero bagirizwa iki? Nabo nyene bagirizwa ibi byaha nyene bikorwa cyane cyane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyaha byo kurementaniriza abandi, byo kuremeka inteba ishushe, ivyaha by'ubusuma. Nk'akarorero bano babiri sinababiri bonyene barakorana n'abandi nabonye bariko bararondera. Ngira muramwumva abantu biyita ba yigenga, akaba n'undi yitwa yigenga mu gushiyemo akarongo ariwe mbere yahora ari izina rya Kenny Claude Nduwimana ryo yakoresha. Hariho n'uwundi bamwe bita ba King umurundi, bajya bose n'inkozi z'ikibikaru hariho. Babigenza gute? Nk'akarorero kuri bijanye no kwiba, urumva bakora ivyaha byinshi. No kuvuga baragenda bakaraba umuntu babona yuko afise amahera, bagaca bakoresha izina ritari ry'ukuri bimwe bita faux compte mu gifaransa, banditse ari yigenga canke King umurundi, bagatangura bakamuvuga ko ibintu bamubesheye. Abantu bagaca bavuga ngo ni birungo, ngo n'umuceri, ngo bashizeko ngo ahubwo ngo kandi ngo mukanya ngo ndaza kubabwira ngo ibi ibindi bishasha ngo nimurindire gato ngo ni kumugoroba, kandi arivyo biko aramubeshe. Bagaca bamwandikira bati burya utazanye amafaranga naya tugiye tubivuge. Hariho rero abayatanga ayo mahera, bagaca nizizo nkuru cubona zigarukira hagati batabandanye canke ugasanga bazifuse zijya n'ababa batanze. Udatanze baca babandanya barondera ibindi bamwandika ko mugabo bari babandi nyene ariko bakoresheje amazina atariyo atandukanye. No kuvuga kuri King umurundi cyangwa kuri yigenga aratangura iyo nkuru akamuvuga nabi, hanyuma agacaca ku yindi agaca muvuga neza bamaze kumvikana yarishe gutyo. Aba rero twagira tubamenyesheje ko turabazi dukoresheje ubuhinga nyene bwa none bw'amatohoza. Uwita yigenga turamuzi neza, turazi n'ahagaze uno munsi, turafise n'amakuru yabo yobakorera. Ico twamesha nuko atari kwashakira neza abarundi bo ngaha. Uwita King umurundi nawe nyene turamuzi neza, na se na nyina n'umutumba avuka ko turazi n'igihugu agezemwe no munsi. Twabamenyesha yuko aba bantu atanumwe arondera neza y'igihugu,
ikindi twoca tubamenyesha nuko nukugabisha abantu bavuga yuko babarungikira inkuru. Izi nkuru murungika mumenye yuko mutaba muzirungikiye ineza y'igihugu kuko ntibakorera abarundi, bakorera n'igihugu cy'u Burundi. Rero n'abantu babarungikira inkuru burya nabo nyene nabo gutohozwa, kandi turabikurikirana dukoresheje ubuhinga bushasha bwa none tukamenya abariko bararungikira inkuru n'inkuru bariko bararungikira. Rero amatohoza twavuze yuko ubu ari intanga, abo bose bazi yuko bariko barakorana umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo bagira bashira habona ngo ibintu kumbe nukwambika no remeka intebe ishushe abantu canke inzego canke kugira bateranye inzego. Bamenye neza yuko amatohoza abandanya duhereye kuri aba babiri Medali Muhiza na Kenny Claude Nduwimana basanzwe banakorana nabo biyita ngo yigenga cyangwa King Umurundi, ko turafise ivyemezo ngaha, turafise ivyemezo turanabibereka n'inkuru bahana. Twoba nk'akarorero Medali Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare cy'u Burundi bafunzwe cy'amaso, ngo bagafungirwa ngo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Muzi neza ko ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ata muntu afungirwa, kandi muzi ko uwo mubahwa avuga ari ku mabanga yiwe ya misi yose. Ivyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta. Muca mumva ko izo nkuru ziba ari izo guteranya inzego, bafite intumbero yuko abantu bacanamwo, abantu bahungabane bavuge ngo biracika. Murumva rero yuko abo bantu ari inkozi z'ikibi karuhariwe, kandi ziriko zirabandanya zitohozwa ko turiko turabakurikira ko turiko turabagenda ko buke, kandi twamenyesha yuko baba babaha inkuru, kuko abaha inkuru bo benshi baba bari ngaha mu Burundi, kandi harimo n'abakozi ba leta mbere n'abandi bo ngaha mu Burundi. Umunsi wabo bazokumva bahamagawe kugira ngo batohozwe kandi bahanigwe ivyo bariko barakora. Turabisubiyemo, bajya abantu nta muntu umwe ariko arashaka ineza kino gihugu, ntibabahende kuko kuvuga ibitagenda neza, kuvuga ibyaha bikorwa, twarabivuze ko ari igikorwa cy'umurundi wari wese. Na nyine icubahiro mukuru w'igihugu yaranatanze n'uburyo bwo gushobora kumushikiriza ubutumwa bw'ibitagenda neza bw'abantu bariko barakora nabi. Ni burya buryo rero umuntu wese azi ko hariho abariko barakora nabi bitariko biragenda neza, bivuge uciye muri burya buryo inzego zatanze. Dusandugu turiho baradukwiragije, baratanze mbere n'inomero z'abarongoye inzego zitandukanye. Bitange hanyuma uhereza abo bantu kuri ivyo bajejwe baheze babikorereko. Mbere nocangira ko subira kwibutsa inomero 413 itariha, ni nomero mu gipushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu, tambere usanga n'umutekano mu gipolisi, ijya wishize ku butumwa ivyo ushize ko barabikorerako kandi bakabitohoza. Mugabo ntushobora kuza gushira abantu ku karubanda kwabagende ngo uyu ngo yakoze ibivyaha ibi nibi we urinde kutari butungana, atani ivyemezo ufise. Umuntu akagenda bunda kubera ariko yagirizwa ibi nibi kandi atari ivyo. Kuko bajya abantu abatohoza hari gihe bababaza bati none woshaka kuzana uyu muntu tworonderaho ibi nibi ntibasubira kwishura. Bisigura ariko bagomba bafise iyo ntumbero kuja gucafuza abantu, intumbero yo kuza guteranya inzego, intumbero yo kuza kujyanisha abarundi. Nta ciza rero na kimwe gishobora kuva kuri bajya abantu. Abarundi bashaka kuvuga ibitagenda neza nibabivuge, n'ivyo n'uburenganzira bwabo, mbere ni nakamo k'indongozi, ariko babicishe mu nzira indongozi zababwiye, kuko niho biheza bigaca bikorerwako, bigaca bitohozwako. Kandi vyinshi bagiye baravuga bacishije mu buryo vyagiye bitohozwako, hanyuma ingingo zibereye zigafata. Uyo ni Pierre Nkurikiye ariko hasigura byinshi kuri ka ya Medali Muhiza na Kenny Claude, ngo amatoza rero yoba yaraheze ngo bagira bace barungikwa mu butungane. Nkuko nababwiye mu buryo bw'imfunyapfunya twe kubagezaho bishasha mu ntambara y'Israel na Hamas, Iran igabisha ko ashobora kuba ibikorwa byo kuburizamwo. Mushikiranganje wa Iran yajejwe imigenderanire avuga ko Israel idashobora gukora ivyo yishakiye muri Gaza,
ngo bigende uko nyene, kagabisha ko mu masaha ari imbere hashobora kuba ibikorwa vyo kuburizamwo. Amajambo rero ashikirijwe n'uwo mushikiranganji niyo ya mbere akomeye yerekana ko intambara ishobora gukwirakwira ikaba intambara y'akarere. Mushikiranganji Hossein Amir Abdollahian avuga ko mu masaha ari imbere ihuriro ryo kwirwanako ni Resistance Front cyangwa se Front de Resistance rishobora gukora ibikorwa vyo kuburizamwo mu gihe ivyaha vyo mu ntambara ku banyapalestina bikorwa na Israeli bitohagarara. Iri huriro ryo kwirwanako rihurikiyemwo imihari ya gisirikare yo mu karere harimwo na Hezbollah, umuhari ukomeye cyane wo muri Libani, ukaba rero ushigikiwe na Iran. Mu ndwi iheze Hezbollah n'igisirikare ca Israel vyarateranye ibisasu ku rubibe, hakaba hari ubwoba ko uru rushobora kuba urundi rwasiro rwiyongeye ko Hezbollah ifise ibigwanisho vyinshi cane harimo n'ibisasu vya misile bishobora gushika kure hagati muri Israel, co kimwe ni ibihumbi 10 vy'abarwanyi bigishijwe neza ivy'intambara hamwe n'abarwanyi karuhariwe. Hezbollah bisigura umugambwe w'Imana no muhari wa politike na gisirikare hurikiyemwo abayisilamu n'abanyashia ufise inguvu nyinshi muri Libani, washinzwe bifashijwemwo na Iran mu gihe Israel yigarurira ubutaka bwa Libani mu ntango z'imyaka y'1980, nubwo amarangamutima yayo afise amamuko muri Ilzma nshasha y'abanyashia muri Libani mu myaka y'1960. Cuka kibi ku rubero rwa Israel na Libani cariyongereye kuva Israel itanguye ibitero vyo kwihora Hamas muri Gaza. Rero hari ubwoba ko uru rushobora kuba urundi rwasiro muri no ntambara na rya Hezbollah isanzwe ishigikiwe na Iran iriko irayinjiramwo. Iri huriro ryo kwirwanako ririmo kandi imihari ifashwe mu mugongo na Iran muri Syria ihanujwe na Israel hamwe no muri Iraq. Ibihugu vy'uburengero bigabisha Tehran ko itoherahera ngo yisongere isibe muri iyi ntambara, kandi gushika ubu amazi ntararenga inkombe, ariko hari ababona ko ibi bishobora guhinduka mu gihe Israel yobandanya n'umugambi wayo wo gukora igitero co ku butaka. Ibi bikaba rero vyoca bituma n'iyindi mahari y'abarwanyi itegerezwa kwihora. Ni mu gihe igisirikare ca Israel kivuga ko muri iri joro yakeye cateye bibanza bivugwa ko bifitaniye isano n'umuhari Hezbollah mu kwishura ibitero vyawo kuri Israel. Nta bapfuye canke ngo bakomereke bavugwa. Igisirikare ca Israel kimenyesha ko cishe abantu 4 bariko baragerageza kwinjira muri iki gihugu bavuye muri Libani, kikavuga ko ari abakora iterabwoba. Ibi biri mu gihe Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ariko ategura urugendo muri Israel ejo kuwa gatatu. Azoba rero asanzwe umushikiranganje wajejwe imigenderanire Anthony Blinken asanzwe amaze imisi yazunguruka muri aka karere. Blinken akavuga ko Perezida Biden azoshimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumwe na Israel. Blinken rero akavuga ko Biden azokora kandi uko ashoboye mu twigoro two kugerageza kurekuza banyorojwe na Hamas igihe yagaba igitero kuri Israel. Akavuga kandi ko umukuru w'igihugu ca Amerika ashaka kumva ingene Israel yifuza gukora igitero cayo ku buryo abasivile batogwa mu mporero n'imfashanyo rero ngo igashobora no kwinjira muri Gaza ku buryo itaja mu minwe ya Hamas. Urugendo rero ruteje impungenge abajejwe umutekano ba Amerika. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi John Kirby avuga ko ingingo ya Perezida Biden yo gufata urugendo rumushikana muri Israel idafatwa menenerwe. Ansiguro nyinshi atanga, ariko akavuga ati ni urugendo rugufi cyane. Biden rero ngazobanza kugendera Tel Aviv imbere yo gushika hitwa Amani. Abategetsi n'abashinga amateka ba Amerika bari basanzwe bari mu rugendo, vyabaye ngombwa ko binyegeza igihe ibisasu vya Hamas vyariko birakuragurika muri Israel mu minsi iheze. Kanejo kuwa mbere Anthony Blinken vyabaye ngombwa ko yinyegeza mu nzu yo mu kuzimu canke banka muri Tel Aviv mu kiringo c'iminota itari mike. Kirby ati nitwari kubahuka ngo dukore uru rugendo yaba tutari twizeye ko hari ingingo nyazo z'umutekano. Avuga ko ibintu bitandukanye n'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Havuga ko Uburusiya butera Kiev amabombe y'urutavanako,
avuze ibi kubera Biden yigeze no gukora urugendo giturumbuka mu ntango z'uno mwaka rwari rwagizwe ibanga. Perezida Biden azoshika no muri Jordania kubonana n'umwami Abdullah, perezida Abdul Fattah al-Sisi wa Misiri hamwe n'umukuru wa Palestina Mahmoud Abbas. Korea ya ruguru irashobora no kuba rero yarahaye Hamas ibirwanisha ikoresha. Igisirikare ca Korea y'Epfo rero kikavuga ko kibandanye gikurikirana ibimenyetso vyerekana ko Korea ya ruguru yahaye Hamas ibirwanisha ikoresha mu gitero cayo kuri Israel. Umutegetsi rero wa gisirikare yabwiye abamenyesha makuru ati tubandanya turonka ivyemezo vy'uko Korea ya ruguru imaze igihe irungika ibirwanisho bitandukanye mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati n'imihari y'abarwanyi. Avuga ko rero haherutse guturwa ibisasu vya milimetero 122 vyahinguriwe muri Korea ya ruguru hafi y'urubibe na Israel, bizwi ko bikoreshwa n'imihari ishigikiye Hamas canke abarwanyi bafitaniye isano na Hamas. Umutegetsi akavuga kandi ko amayeri yakoreshejwe na Hamas mu kwinjira muri Israel ikoresheje utudege dukoresha imitaka ni parapente canke paragliders ashobora kuba yakomotse muri Korea ya ruguru. 49 bishwe mu bitero mu bantu bwa Gaza. Abategetsi ba Palestina rero hagati aho Israel rero abandanya icucagira ibibombe kuri Gaza, aho abategetsi ba Palestina batangaza ko abantu 49 baraye bice mu bitero vyakozwe mu manuko bwa Gaza. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati bwa Palestina bo bakavuga ko 21 biciwe mu gitero co mu kirere cakozwe ku nzu mu gisagara ca Khan Yunis. Abandi 28 bicirwa mu gitero co mu kirere ku nzu mu karere ka Rafah hafi y'urubibe rwa Misiri. Ubushikiranganji bwa Palestina bujejwe imigendere bukavuga ko abagore n'abana bari muri aba bantu 28 biciwe ku muhana. Abanyagaza benshi rero barahungiye muri Khan Yunis nyuma yaho leta ya Israel itegekeye basivile guhungira mu manuko. IDF rero yakoze igitero mu gisagara ca Gaza, Rafah, Jabalia na Khan Yunis. Igisirikare ca Israel ni Israel Defense Force kivuga ko cakoze ibitero bitari bike vyo mu kirere kuri Gaza mu gatondo ko kuri wa kabiri, bikaba vyakozwe no gucicaro c'umuhari Hamas ku bigo by'abarwanyi babo hamwe no ku bibanza basanzwe binyagezamwo. Nkuko Israel Defense Force bivuga, ibi bitero vyakozwe mu karere ka Zaitun mu gisagara ca Gaza muri Rafah, Jabalia na Khan Yunis. IDF kavuga ko n'ubu ibandanya ibitero ku bibanza vya Hamas. IDF rero intambwe kurikira muri ino ntambara si ngombwa ngo zihure n'ivyitezwe. Igisirikare ca Israel kiriko kitegura intambwe kurikira mu bitero vyo kwihora kuri Gaza, ariko ko integuro zacu atari ngombwa ko zihura n'iz'abahinga biteze, no kuvuga igitero cihuta co kubutaka. Umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Colonel Richard H avuga ati turiko turategura intambwe zikurikira zino ntambara, ntituravuga izarizo. Abo bose bavuga igitero co kubutaka, ariko gishobora kuba ari ikindi. Khamenei avuga ko abategetsi ba Israel bategerezwa kwishura ivyaha vyabo. Abategetsi b'ikirango wa Iran Ayatollah Ali Khamenei avuga ko n'abategetsi ba Israel bakwiye kurengutswa mbere y'ubutungane ku vyaha bariko barakorera abanyapalestina, niko n'imbonesha kure ya Iran yashikije. Khamenei ati nta numwe azoshobora kurwanya abayisilamu n'ingabo zo kwirwanako mu gihe ivyaha vy'ubutegetsi bw'abanyasiyoni abanyapalestina vyobandanya. Gucucagira ibibombe kuri Gaza bitegerezwa guhagarara vuba bwangu. Akaba yongera agira ati abategetsi b'intwaro abanyasiyoni bategerezwa kurengutswa mu butungane ku vyaha bakorera abanyapalestina muri Gaza. Kuva rero habaye impinduka hakaza intwari ishingiye ku idini rya Islamu mu 1979, Iran yamye ishigikiye abanyapalestina. Tehran no mugwa mukuru wa Iran ntiyigera ihisha ko ifasha Hamas mu buryo bw'amafaranga hamwe n'ibirwanisho. Utuzo kwivuna igisirikare ca Israel, umuvugizi w'igisirikare ca Israel Jonathan Conricus aremeza ko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zirakora na Israel mu buryo bwo gukinga, gasegura neza kandi ko igihugu ciwe kidakeneye ubufasha butaziguye mu kurwanya Hamas. Conricus ati nibaza ko uruhare nyamukuru rwa Amerika atankeka ari gutanga ubufasha gukengera Israel, ariko kandi kubuza ko ibintu biyangara bakora mu buryo bwo gukinga, iki kikaba ari inkenerwa. Hanyuma rero kugira ngo muvyumvikane neza ku banyamerika bose bariko baranyumviriza, twebwe muri Israel turiko turasaba kandi ntidushaka ko hari n'agashati
kagororotsi na kamwe kuva ku mutwe w'umusirikare wa Amerika ariko arwanira Israeli ngo tuzokwivuna. Niko rero ivyo muri Israeli hamwe na Hamas vyoba avyifashe. Banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'ayandi tuza gushikiriza kuri imbonesha kure. Mudahwema gukurikira no Muhuza TV. Mani bahezagire.